Abakunzi b'Imana kuri Dominika ya gatatu yo mu mwaka wa liturujia umwaka B, umukama duhamagarira ikintu kimwe gihambaye mu buzima rukristo bw'abemera bose, ari naco gihambaye nk'urupapuro rw'inzira y'ubweranda, uguhinduka. Uguhinduka ni igikorwa cihutirwa kandi tukirinda agatima k'ivy'isi, umukama nawe akama aduha inema yo guhinduka. Twumvise mu gisomwa ca mbere ko aho abanyaniniva bumviye inyigisho y'umuhanuzi Yonasi irimwo mbere ukubagabisha guhambaye, baciye bahinduka bambara amagunira barisonzesha. Mbega iyo ataba ayo mahirwe Imana yahaye abanyaniniva vyari kugenda gute? Nta kabuza bari guhona. None rero vyagaragaye ko inyigisho bazakiriye nkama kandi zikabafasha bakazifata nk'izivuye ku Mana nyene. Ntibaravye ko igihe bamenyeshejwe ko ari gito canke kinini, imisi 40 Niniva igasamburwa, canke ngo reka twibandanirize iyo turimwo tuzoba turahinduka n'ejo canke hirya y'ejo. Duheze duhinduke nk'uko usanga akenshi hariho ababibamwo, ariko abanyaniniva baciye bafasha ko baratora inzira yo kwisonzesha, barambara amagunira, barisiga iminyota, ikimenyetso co kwicisha bugufi. Bakundwa b'Imana, ntiturindire igihe tuzobwirirwa ngo hinduke, ngo heba kwiba, ngo heba kwankana, ngo heba ishari, ngo heba inzigo, ngo heba akarenganyo, ngo heba kwararazanya, ngo heba ubwishime, ngo heba ubunebwe, ngo heba ugusuzugurana, guheba ubusambanyi, ubuhumbu n'ibindi n'ibindi. Akanya ko guhinduka ni umwanya wose, nkako ntituzi umunsi n'isaha. Mu nkuru nziza Yezu yabivuze ahamagarira abantu guhinduka, kuko igihe cashitse c'uko ubwami bw'Imana bugaragara. Agira ati: umunsi washitse kandi ubwami bw'Imana buri hafi. Igarure kandi mwemere inkuru nziza. Mariko igabane ca mbere umurongo wa 15. Mbega n'ubwami bumeze gute? Nta bundi bwami aduhamagarira atari bwa bwami bw'urukundo, bw'ubutungane, bw'amahoro n'akanyamuneza. None nitwigarure kugira tubusanganire tubanje kugaya kandi akabi kose kadutandukanya na bene wacu, ariho mbere n'Imana itugomwa ikadukura gukora ibi, ikaduha gukora ibindi vyiza. Tutarahinduka, tutaratorwa, ivyo dukora nta kimazi canke ubuzima bigira. Yezu ati: nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. Buno nyene batahana isenga baramukurikira. Abakuye kuroba ibica bitakaza ubuzima, mugabo atoreye kuroba abantu ngo baronke ubuzima. Bavukanyi, twemere Yezu adutore, aduhindurire inyifato, ubuzima bwacu bube bwiza, n'abandi bahatorera koyokwe. Hariho abapfuye bagenda, Yezu ashaka ko duha ubuzima, nabwo nta handi tubukura atari mu ijambo ry'Imana ryo nzira yo guhinduka. Umugambi wa Yezu nuko yaje ngo abantu bahinduke, bakire, bongere binjire mu bwami bw'ijuru, hamwe hazira ububabare n'amarira. Yezu mu kudutumirira guhinduka, yipfuza ko tumera nk'abana bato, ngo dushobore kwinjira mu bwami bw'Imana. Matayo 18:3. Kuko ikiranga umwana mutoyi nuko afise umutima uciye bugufi, wizigira kandi wakira. None rero bakundwa b'Imana, uguhinduka ni vuba bwango, kuko ntiturindire nk'uko hariho abagira ngo nzoba ndasenga. Impanuro tukama twazumvise zidutumirira guhinduka, ariko bikabamburira. None dukwiye kumenya ko kandi tukamenyera ko igihe ari kigufi, burya imyaka tumara imbere y'Imana ni mike cane. Nkako murazi guharura kw'Imana sico kimwe no ku bantu. Imisi 1000 ku bantu n'umunsi umwe imbere y'Imana. Arico gituma kubw'ivyo rero impanuro za Pawulo mweranda tuzakire zibe izo gufata nka nkama. Ubu nico afise akamera nk'utagifise, uwufise uwo bubakanye akamera nk'utamufise, uwufise inshuti akamera nk'utayifise. Bidasigura ko uca wanka uwawe haba namba, ahubwo ukamenya kumukunda nk'uko umukama bishaka. ukama wibuka ko anashobora guhinduka
kubw'ijambo ry'Imana. Erega ibiri kw'isi bihinda bishira. Ntihagire rero uwemera Kristu abangikanije n'ivy'isi ngo bimwibagize imvo n'imvano y'ubuzima bwacu ko buva ku Mana yo soko ry'ubuzima bwacu. Ntabara Mukama, undangira inzira yiwawe, uranyigisha inzira zawe, urantumbereza ukuri, uranyigisha, ni wowe Mana uzonkiza. Zaburi ya 24 tuhazirikanye. Muze Umukama atwereka inzira zo guhinduka tudahindagurika, aduhindurira ubuzima, we Musa Mukama, kuko hariho abibaza ngo barahindutse bagahindukirira ibitari vyo. Yezu niwe atubwira ati mu minsi ya nyuma hazoza biyitirira izina ryanje, ati muragabe ntibazobazimize. None rero abari mu nzira yo guhinduka, abibaza ngo barahindutse, muragabe, murarabe ko mwahindukiriye ubutabazimiza, kuko muri iyi si ya none abavuga Mukama Mukama sibo barangura ugushaka kw'Imana. Umukama duhindukirira ashakira urukiza abantu bose ata numwe avuyemwo. Hariho abahindukirira ibindi, vya vyumba vy'amasengesho, babandi bita ngo barakiza, babakura ku twanyu. Mutima mweranda tumurikire, n'inema ziwe zidufashe guhinduka tudahindagurika. Umuvyeyi Bikira Mariya atubere mu ngoro, adusabire guhinduka mu kuri. Umukama we Musa nadutabaze guhinduka, yama duha abahanuzi ngo bame badufasha, ngo twame twiteguriye ko bukeye ko bwije ubwami bw'Imana. Amen. Patiri Celestino Bindigiri.